kubatakuzi kucatumye nipfuza ko nza ngo tuyage tuganire nuko twabonye yuko umusanzu umufasha abarundi bavyipfuza gushika muri ibi bihugu bizwi ko biteye imbere nka USA, Canada, Australia. Muta turashaka mudusangize rero umuco wo kuri ivyo bintu. Nkigiye mvuye muri Dakar muri Senegal navuye impeje maîtrise ncanza kubandanya amashuri i Geneve. None yaheze Geneve ntangura gukora Geneve ntangura gukora muri Nations Unies. Wewe warakoze muri Nations Unies. Nations Unies Geneve. Kandi ni naho kuri siège nkuru ya International du Travail plus exactement kuko iyo bavuze Nations Unies hari bisata byinshi bya Nations Unies. Yego. Rero je nakoze muri Bureau International du Travail BIT nashika natwara igisata ca promotion des investissements. Nukuvuga bayanisha Burundi kuja kurondera kumenyekanisha Burundi hanze cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi dufise n'ibisata dufise abantu abaguza tunga bozana mw'imitahe. Okay. Nivyo leta y'u Burundi kiragerageza gukora kugira yorohereza abanyamitahe baje mu Burundi bandikisha ama societe bakurikirane borohereze ama licence ibintu nk'ivyo. Ivyo nivyo narinjeje gukora kuza kurondera abanyamitahe atire les investisseurs. Sikintu coroshe muri makeya kuko mpayo kaje sikintu coroshe icyo togaruka ku yindi sujet yindi emission musanze ngo mukunze gufasha abantu baja muri bihugu twabitamwe mu ntangamarara biteye imbere nka Australia, Canada na Itazi. Bigenda gute abajeyo ni bande basabye iki? Okay, yes. Tubaramutse cyane tubaye ikaze tunabashimire cyane kuba mwahisemo kudukurikira. Joni omdi changement ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Ni nabyo twifurije mutama Esaie. Mutama n'amahoro cyane. N'amahoro omdi changement karibu wacu mu rugi wacu. Okay, mutatwe tukunda kwifuriza abantu amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Ni nabyo nawe tukwifurije. Murakoze namwe ndabibifurije nkabanda byifurije n'abantu bose baza kudukurikirana muri iki kiganiro. Ego, kubatakuzi kucatumye nipfuza ko nza ngo tuyage tuganire nuko twabonye yuko umusanzu umufasha abarundi bavyipfuza gushika muri ibi bihugu bizwi ko biteye imbere nka USA, Canada, Australia. Muta turashaka mudusangize rero umuco wo kuri ivyo bintu. Mugabo imbere y'ivyo byose tushaka kumenya uyu muntu ahora afasha abo bantu ubwiwe ninde? Murakoze reka shibere ni dondore je nitwa Esaie NDIDENDEREZA. Yego. Nkaba navukiye ngaha ku Mutsinda bajibura hanze muri Bubanza. Yego. Mu janko mu ntara zo mu Rugazi ahantu bita mu Rugazi. Yego. Ayo ni muri market cyane si hanyuma rero nitwa Esaie NDIDENDEREZA nkaba nagiriwe amahirwe iyo kuba mu Burundi nkiri umwana no kugenda kuba mu bindi bihugu no kurahura. Rero byatumye mba mu Burundi ngenda muri Kongo, mba muri Kongo ngenda Tanzania, Tanzania ngenda Dakar muri Senegal, mba mu Dakar muri Senegal ngenda mu gisagara mu gihugu bita Suisse. Okay. Mu gisagara bita Geneve. Ndahamara imyaka itari mike imyaka 12 hanyuma ncapitamo kwimukira mu gihugu ciza bita Canada. Okay. Gisagara bita Toronto. Ego. Muri mako nivyo sinzi mu nyuma twasubira tubavuga ivyo nkora byo nakoze ngene iyo migambi yo kuhanura abajene kuja muri Canada n'ababishaka atari abajene gusa. Turabigarukako. Yego. Donc mwaraciye muri ivyo bihugu byose twumvise nk'ibihugu dufate bikomakomeye biri ngaha i Burayi na za Canada nk'ubu warabaye muri Suisse Geneve ugahitamo ko hava ukaja Canada naho kahava ubwo abantu nibo hava bimviye ati harabaye akabazo peut-être ugira urinde uhitamo ko gucumva yuko igarukira i Burundi. Ikibazo ni cyiza cyane bon sinakona no kukibazwa arahagore kandi profita jewe
urumva ko navuye muri Congo nje muri Tanzania muri Senegal muri Suisse Canada ubu ndi mu Burundi nukuri nta ntamwe nagiye ni noba nahavuye nirukanywe canke nibye canke nkoze ikibi uti nta na hamwe wagize ikibazo nta namwe nagize ikibazo ntapfa ntekanye gusa icabituma kenshi na kenshi nukurahura avoir mieux kurahura ubumenyi mbwa kuronka utundi agasumbu busu kuronka akarusho wowe no kurikira akarusho gendrondera akarusho kuko nk'igihe mvuye muri Dakar muri Senegal navuye impeje maîtrise nza kubandanya amashuri i Geneve none yaheze Geneve ntangura gukora Geneve ntangura gukora muri Nations Unies wewe warakoze muri Nations Unies Geneve kandi ni naho kuri siège nkuru ya international du travail plus exactement kuko iyo bavuze Nations Unies hari bisata byinshi bya Nations Unies yego rero je nakoze muri Bureau International du Travail BIT okay hariho izindi za OMS hariho za OMC okay hariho zijanye na HCR United Nations High Commissioner for Refugees hariho zijanye na Telecommunication Mondiale hariho ibisata byinshi bya Nations Unies Geneve bya migration n'ibindi byose n'ama ONG nkajya ya Amnesty International Human Rights Watch donc hari ibisata byinshi mbwa je nakoze muri Nations Unies Geneve mbere yuko mbandanya mu bindi bisata economique byahariya nyene okay ego murahava kuko ngira ngo nkuwo byumva mwakoze ngaho hantu i Geneve ngira ko ku cicaro gikuru ca Nations ni kw'Isi mugahitamo kuhava mukaja muri Canada mwaremwe muziki muri Canada gamoda bon cyakora nacyo ni cyiza inkuru zanje ni inkuru yo kwandika igitabo benshi baravuga ngo nandike igitabo navuye Dakar mpejeje masters mpejeje no kuronka bourse privée yo kuza kubandanya amashuri muri Suisse yego iyo bourse privée nayo nyene nayo kuko aho mu bihugu byose nagiyemo yego implika muri communauté muri icyo gihugu nyene nkagira abagenzi loko nk'implika mu bikorwa volontaire ibintu nk'ibyo rero nabaye mu president w'abanyeshuri bo kuri Université Cheikh Anta Diop i Dakar utabyemera nashiriza umunyamahanga yandike Esaie NDIDENDEREZA abe akwegere hasi asanga handitse Esaie NDIDENDEREZA NCP ni kuvuga National Committee President w'abanyeshuri muri kandi we waruzangira umunyamahanga nije nari umunyamahanga je nyene mu bantu bitoza twari bane abatatu bari abasenegale umwe yari jewe natsinze amatora avec imajwi 72%. Wow. Ushaka kubakumvinka gute muta uri umunyamahanga? Ibyo ni iby'ukuri nuko nyamplika nkaronga mu bintu kandi kagerageza kwiyemplika abantu rero bakankunda kindi naco nakina agapira kandi kenshi narenjize igitego donc wera créer sympathie no muri cyo gihugu kandi barakunda kenshi inkino gose sa muri cyo gihugu ndamaze kubona ko bakunda football cyane barakunda football cyane rero les lions de Senegal lions de la Teranga c'est ma performance meza cyane muri domaine ya sports okay ego donc rero navuye i Dakar ngiye kubandanya amashuri Geneve ntangurira rero nico ndaye nashaka no gukebura abari ko batumbiriza okay byose birashoboka abarundi dufite ingorane yuko aho tugiye tugana muri kaga circle kacu k'abarundi bo no hanura bariko baragenda n'abazogenda yuko bogerageza kuja muri community aho bagiye bashikira kuja muri community okay kwigaragaza uri muri Suisse ukamenya n'abaswisse ugatemberana n'abaswisse muri Canada ukarongana mu Canada ho hariho ama community menshi tubabiga kako mugabo kuva muri ya cercle y'abarundi usanga turi kenshi na kenshi mu muri inike muri hano hamwe nyene no kusanga ati abarundi bacegenda hamwe n'abanyarwanda peut-être n'abakenya bakeya n'abakongomani bakeya no genda ufatane no mu Mexicain
menyana no mu Mexique, menyana no mu Brazil, gira umugenzi ava muri Ukraine, gira umugenzi ava muri Japon. No ibintu nk'ivyo birugura cyane ugasanga kwa kwimvira kwacu kurarahuye ukundi kwimvira ugasanga rero kenshi na kenshi dans le bon sens. Dans le bon sens kuko je ndazi Geneve nabaye imyaka 12 hari abarundi bataramukanya uhanda kuboko ngivyo bintu ni atari nakamara maza peu importe ngona twagiraniye mu Burundi gushika ahantu ntushobora kuramutsa umurundi muri ntawe ni atari bon donc rero jewe sinavuye muri Nations Unies nje muri Canada oya déjà no kwinjira muri Nations Unies nivyo byoroshe mugabo nkuko nakubwiye inavuze navuye Dakar mfise bourse. Iyo bourse nari nayahawe nande nayahawe n'umuntu twamenyanye ndi president w'abanyeshuri. Nk'ibi president w'abanyeshuri ho naragira visibility mu buryo nahindura imiduga. Imiduga atari gwanje. Kandi ico gihe mbwa nawe kandi wari umunyeshuri muri bo. Nari umunyeshuri. Imiduga atari gwanje ma Peugeot ma Renault hari mugwiza tunga yankunze yafise location de voiture avuga ati ukene umuduga uradutora narahindura imiduga Peugeot Renault 5 ibintu nk'ivyo washaka rero ibyo onye byatumye ngira yindi visibilité tout ça hanyuma hariho programme d'échange de stage rero haza abanyeshuri bavuye muri Suisse bibamwe rero abo nabo barankunda bagenda hadiya basubiye inyuma bwira abantu uti muze mugire stage muri Senegal hari umuntu witwa Esaie bigenda uko mu baje rero umwe yari umwana se yari mutunzi non seulement mutunzi mugabo un des plus grands intellectuels bo muri Norvège nako Suisse yari muri Suisse mugabo yari mu Hollande yari umuntu yaronse ico bita prix Nobel muri physique. Urumva ba prix Nobel Obama prix Nobel kw'Isi kamimizi ifise bake honyene yego reka twizere ko umwe abantu tuzoronka prix Nobel mu burimyi canke mu bworozi why not canke mu bworozi bw'impamvu par exemple mwavuze kibwa miyene bon uyo mu kwizato uyo mu prix Nobel niwe yandihiye ishuri Geneve. Ashiki wiwe maranya amezi 5 urumva rero mushike mu bantu habo bacha bakwandukiza uko babayeho uko biyumvira amezi 5 ndahaba kandi nivyo nagiye kumenya ko ari prix Nobel mu nyuma n'abantu baci bugufi cyane ntushobora kumenya ko ari prix Nobel muri physique muri physique uwo mugabo d'ailleurs yari Imana pesi lui mugabo yitwa Simon van der Meer. Simon van der Meer, notre prix Nobel muri physique muri 1984. Bayironse babinondi yitwa Robia. Umuntu ashobora kuza kuraba kuri resto ashobora kubibona. Uja kuri kugo yobibona. Yobibona kabisa. Ego rero homme du changement. Akwa gwita kandi bisakadena keza. Nakubona kumbuga ngurukana bumenyi nkaza numva nkabona umuntu homme du changement yandika ibintu bifisa umutwe n'amaguru Wewe utangara wibone yari umujene akiri mutoya très sympathique yambaye na marinette atashira ku maso mbwa yashira ku mutwe ego nukuvuga ico gihe rero muravuye hajya muri Suisse aho mwari mwiga muri Canada. Canada gamuta magize ubuzima bumeze gute muri hano? Tubanze tugaruke gato kushaka wikani ngo muri Suisse irafise nico nshobora guhaba ariko batumviza imbere ko tuca dusimbira muri Canada CV yaho ufite no muri Suisse n'igihugu canje ca gatatu Burundi Canada na Suisse na Senegal ca Canada yene uti kuko naramenye bitari bike ntabwo niho natanguye no gukora ntabwo akora muri Nations Unies muri Nations Unies naronse kubera uwo prix Nobel prix Nobel yarafise association y'aba prix Nobel bagize inama y'aba prix Nobel bagira Amsterdam muri Hollande rero c'était sur le travail des enfants dans le monde
abana bakora batarakwiza imyaka yo gukora bategerezwa kuja kw'ishuri no gukina. Okay. Rero kuko yari amaze kumva isitwara yanje avuga ati wewe tuzokwambita mu nama yacu, urumva ni mantoro wanje ndi wiwe, acavuga ati wewe tuzokwambita mu nama yacu. Okay. Muri Afrika bembise babiri, muri Asia bembise babiri, muri Amerika Latine bembise babiri, muri Europe de l'Est bembise abajene babiri. Jewe nundi umunyeshuri ava muri Afrique du Sud nitwe twarepresence Africa. Tugenda mu nama y'aba prix Nobel. Wow. Non, c'était un privilège. Ni naho nashoboye kuramukanya na Queen Beatrix Pessebury yari Imana wo muri Hollande. Abantu baratangara iyo ndababiti twaramukanije na Queen yaje kugurura inama. Bon bref, grâce à lui niho natangwa kugira stage muri Beit. Ya stage y'amezi 3 ubwo nyene ntangura kuronka ibyo contrat bita external contract. External collaborateur extérieur. Hamadaronka short term contract muri Beit, hamadaronka contrat. Full time contract. Maintenant, kenshi abakora muri Nations Unies batumwa n'ibihugu byabo. Yego. Nari nahasanze abarundi babiri bakora muri Beit baratanga ukundi nashize ngaho baratanga kabisa. Bashobora gutangura kwibaza ati none ko uyu muntu mu Burundi atazwi gose bari ngaha nibaza ko nta kibi kubavuga bari yani seve nziza kandi umutama mu mugenzi yitwa Tarsis nkanaga umuntu yaciye ubwenge ubu wari muri retraite mugabo ari ngaho Bujumbura niwe nahasanze n'undi yitwa ndabahagamye bibi ibyo bobi certifié présent cyo bobi tangira intahe muramba barira kimwe cyanje iramugaye gato batumbiza bari mugabo no donc nuko byari bimeze hanyuma hagera igihe budget ya Bureau international travail iragabanuka bivanye ku cotisation y'ibihugu bakaca baraba rero nationality Burundi ntabwo bwakwasije rero bacha kuko twari short term contract bacha baradususpenda incha noka kazi kundi muzungu twiganye n'umuhungu wiwe yari yaje no muri Senegal ngiye nari president tumana contact ngiye muri Suisse turabonana turamenyana igihe yumvise ko ama contrat yacu muri Bureau international travail bayi suspendi atavuga ati ngi wanje nawe yari CEO wa Petro Consultants iki multinational cyatangwa gukoraho kugeza mfashe decision yo kuza kugenda muri Canada nakoze kuva 1997 gushika muri 2001 nkora kuri Petro Consultant nabo yitwa yahinduye izina yitwa IHS Energy ijanye no gukora information mu bijanye n'igitoro. Okay. Mu bijanye no kwimba igitoro kugura amasite arimo ibitoro mu bihugu. Je rero najera nari responsable ubw'ama compagnie 30 manini dont zimwe bita BP British Petroleum Total mwe bita Fina mwe bita F zose zagiye hamwe zitwa Total Fina F iyo bita Eni y'Abataliyano Petro Brazil Gazprom mu Burusiya ama compagnie menshi nanje ama compagnie 30 dans la catégorie économique, ça veut dire financial statement, ça veut dire les rapports financiers, ainsi de suite. Ego. Rero ndakora kugeza mfashe decision yo kuja muri Canada. Ndahivanye kuko tumaze kumenya no Canada, no Canada umwe twabana ati wewe kutafise passport y'intuze y'aba Suisse. Ingo muri Canada mu myaka ine zo warose passport muri Canada. Ahubwo nyine ico gihe cyose wewe warabaye hajya muri Suisse. Urabakorera ivyo byose.
ata passport ya Suisse mfise ubwenegihugu ufite bwaho buragoye kuronka bwo muri Suisse buragoye kuronka kiretse urongo y'umugore wabo cyangwa urongo we n'umugabo wabo naho nyine mukamarana imyaka 5 mutara divorce niho tutangwa kugira application demand ya citoyen mais bref ngira batwumviriza nije nafashe decision yo kuva muri Suisse afite yo kusaba d'abord immigration muri Canada ndayironka navuye muri Suisse mfata 8000 francs suisses ni equivalent ya 8000 dollars. Okay, ndafise paycheck yanje ya nyuma ndacyayifise mu madokima kandi nafise full time contract aho ndi navuye nashatse kuja kurondera passport muri Canada nta kindi voilà muri makinuko navuye muri après 12 ans muri Suisse ndatekera ndagenda muri Canada no babwira yuko muri goodbye party donc ujya musi mukuru wo gusezera abagenzi mwabanya 12 haje abantu 176 dans une salle abavuza piano abavuza violon abavuza violoncelle wari musi mukuru nabavuza n'utugoma ibintu wari musi mukuru uteki yego muri abo 176 muramba barira muri abo 176 ndibaza ko abarundi bashika 5 gusa. Wow, abarundi bashika 5 wari wubatse izina mutana nabirabura bashika 3 bava muri Benin n'ahandi abandi bose bari bazungu pour te dire que j'étais vachement bien intégré ni nacyo gituma nk'aba bankurikirana Facebook n'ahandi bakunda kubona abazungu bankurikirana ahubwo reka ko muri ico turaza ukigaruka ko ntibagukurikirana gusa abazungu ahubwo no ngaha mu Burundi bahaza inshuro nyinshi bagukurikiye ibyo twarabibonye mugabo reka udusangize gato kuri ubwo buzima bwo muri Canada kuko dukunze kubona n'abarundi benshi aho hantu bahipfuza mugabo bakaba batamenye gute bashikayo wewe kumuroza kubitangira umuco tumaze kumva nuko usanzwe wifasha abantu muga tubwira ubuzima rero wahagiriye. Okay, so burazi ubuzima nagiye muri Canada n'ubuzima butatu bimeze nk'uko nari muri Suisse yego kuko navuyeyo ntakazi ntagiye atakanimfise mugabo kuko nari 7 nziza ndabushika hariya anye kamara nk'amezi 6 wipe from mu Cyongereza cyahariya nashike mu gisagara bita Toronto rero nahantu hurira hari Geneve Suisse nta Cyongereza mavuga ari turavuga Icyongereza ariko Icyongereza uvuga hariya ni kimwe wandika ku ishuri ikindi nacyo ni cyarya nyene muri gisagara haje ugiye ku isoko ugiye mu cara muvuga ugiye muvuga par exemple uvuga ushaka ati mu Gifaransa mu Cyongereza gisanzwe uravuga ati tuchapse ati wompa $1 rimwe can I have $1 mais ubari do you have a loan donc ni Kingereza cyahariya nyene okay urashika ahantu basoma ati Spadina Street niko haba handitse Spadina aho kuri bahariya uvuga Spadina Street uvuga abantu bo hanze bashitari bavuga ati I'm going to Toronto. Change I'm Torontonian. Aho Cyongereza cyari I'm going to Toronto. I'm Torontonian. Ibintu nk'ibyo donc urahashe hariya anda gushaka kuri programme y'amezi 6 yo kunonosora Cyongereza bamwe ntibaba bakizi d'ailleurs nicyo gituma usanga hariho level 1 level 2 level 3 generally muri advanced kuko nari sanzwe nkora mu Gifaransa no mu Cyongereza ko Cyongereza kisanzwe cy'amaraporo d'ailleurs n'amaraporo nandi mu Cyongereza. Okay, yego voilà hama rero ndakangura gushika aho nigi Cyongereza amezi 6 ndondera n'akazi ncanagwa gutangura akazi ahantu bita kuri ILIP International Lawyers and Economists Against Poverty cyari gisata cha university ya Toronto kijanye no gukorana bijanye bya commerce dans les pays africains dans les pays pacifiques donc le commerce
mu gisata cha OMC Organisation Mondiale du Commerce hari ibiganiro bita trade negotiations bikaca bisaba yuko nk'ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika byo muri le pays des Caraïbes za Haiti n'ahandi babiha renforcement des capacités kugira bimenye kugira négociation mu manama ajanye no kudandaza entre ibihugu. Ndibuka d'ailleurs naravuye Toronto ngiye mu nama Accra muri Ghana en 2005 ngiye muri yo nama nyene ya West Africa Development yari was trade seminar sur l'OMC ego donc ubushikari yanye cyambere kigoye no kwintegra naho nyako navuze uvuye ngambu jombo ushikira hari yanye biragora cyane akuve muri Suisse c'est déjà bien en plus ugiye fisa ma épargne ugiye meze nko Burundi mais byose birashoboka ko shitse hari ya desation no kwintegra ukakora ikintu bita volontariat muri communauté. Okay. Bimwe bantu bagira ngaha byo kuja kuri ivyatsi mu miserege mu bikorwa rusangi kuja gufashanya n'abantu bijya rero ni ino ntimubona mu bikora hari yatanga amanota cyane ego kandi rero hari aho nuvuga baca babona ko ufite umubano mwiza n'abandi umubano mwiza ukamenyana n'abantu kandi aho uvuga ati uri ko ndagira volontariat ntabura agasheke bago gusa mutwa agasheke $100 jana uvuye ngongiye bo bitugo rusange donc no kuca muri communauté kwiga kugira visibilité kugira n'abagenzi ivyo ni très important rero nijya byoroshe nkuko byari muri Suisse nemaze imyaka 12 mugabo petit à petit byaramfashije kandi si ntivyangoye kuko navuye muri Suisse nshikira ku bagenzi ku bazungu sinashike mu hoteli canke habashikira abandi oya nashike ku baguzungu abagenzi umugezi nyene twakorana muri BIT Geneve ndamara nk'amezi 6 mbere yuko nifata appartement yanje mu ntuze donc ko kumenyera hanyuma urumva naronse akazi ayilipe heza amezi 9 ndabo kuri yo information isanzwe urondera hanyuma hari mese donc akazi ngaho ndabana ndahindura mbanganja kuri Cuzebe Mineral Consulting bijani petrole n'ubutaka mine sibyo niba byita ubutare bwana n'agataka ubutare n'agataka hanyuma mbangaho ntangwa gukora pour le gouvernement fédéral ya Canada muri ministère de l'industrie département des statistiques genre istebuyonga yo département ya statistiques yari ntabihuri na statistiques nta bihuri déjà qualification sizimwe logistique sizimwe na budget simwe hari anye budget twakoresha ya statistiques Canada muri Canada yari autour de 400 millions de dollars wekaye 400 millions de dollars statistiques Canada on a kugenda kuri site ya statistiques akasha kubibona okay rero chabibaza anye kuri istebunga anye nta je parie yuko atana 5 millions de dollars bakoresha no bihamya neza ntabyo mugabo babiri bafite 5 millions de dollars tugwizana 5 millions ariko n'ibihugu ntibingana mutama ico naco n'ikindi n'ibihugu ntibingana mugabo population ni presque cyo kimwe reka tuzere hamwe mu twitamo kuvugisha kuri ibihugu ntibingana sebre mugabo population yo muri Canada ni 37-38 okay im Burundi ni 12,000 donc ni 3 fois gusa aba Canada population muri Canada isumba population mu Burundi rero kugira statistique y'u Burundi igire tuvuge twavuze twafate kuri 5 millions de dollars iyi nayo ari 400 millions de dollars mais ça fait 80 fois baturusha population gusa ico singintu gito ariko sinzi no tuge gutangwa kuza turi imbiruko tugongo n'ibihugu ntibingana no ibihugu ntibingana muri géographie mugabo le nombre z'abantu ni presque zingana c'est pas normal ko muri Suisse tubasumbya baradutanze kwiyubaka ariko baradutanze kwiyubaka
twari hehe igihugu c'Uburundi cyabaye mu ntambara mu mwanya munini bariye bariko bariyubaka. Ego no kuvuga mu nyuma rero urabaye ngaho urakoze ibyo uhavu decide rero cyangwa ufata ingingo kubiri cyangwa iyo ngingo wayitewe niki kugira wumve ko ukiye kugaruka mu Burundi. Cyo ni kibazo ciza kane aho barije abantu benshi bavuga ati none uyu muti ko yagarutse namaki. Kandi urumva ni warubayeho nabi. Sinayimbayeho nabi. Nobwira abantu d'abord bamenye neza ko ntagarutse. Je suis citoyen canadien, c'est différent. Nous sommes muri Canada, ndafiseho appartement cyangwa nkagumanga anye ni naho nogenda muri Suisse ndafise abagenzi sinja muri hotel. Ngiye muri Allemagne sinja muri hotel, ngiye muri Romania sinja muri hotel. Okay? Yo ni difference nini? Sinagarutse. Mwe uvuze ko utagarutse kandi mbo ku bantu ngira bariko badukurikirana batabizi je ndabizi ko ngaha mu Burundi. Ego. None umva utagarutse kandi uno munsi ni bikorwa bitari bikuri kurakora mu Burundi. None wagarutse. Sinababwiye abantu naho nkora kuri API, Agence de promotion des investissements, ubu yitwa ADB, Agence de développement du Burundi. Nashika natwara igisata cha promotion des investissements. Mu kuvuga guhanisha Burundi kuja kurondera kumenyekanisha Burundi hanze cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi dufise n'ibisata dufise abantu abaguza tunga bozanamwe imitahe. Nivyo leta y'u Burundi kiragerageza gukora kugira yorohereze abanyamitahe baje mu Burundi bandikisha ama societe bakurikirane borohereze ama licence ibintu nk'ivyo. Ivyo nivyo narinjeje gukora kuza kurondera abanyamitahe atire les investisseurs. Sikintu coroshe muri makeya kumpayo kaje sikintu coroshe icyo togaruka ku yindi sujet yindi emission kuhanisha Burundi ni nkakugira marketing y'u Burundi. Sikintu coroshe ibisata biriho bikende bimitahe ariko eske twafise uburyo bwo uburyo buhanitse bwo kuza kubazana abanyamitahe. Veut dire ni benshi batazi ko Burundi buriho, ni benshi batazi ko dufise nikere, ni benshi batazi ko hariho capital politique nshashe kuri ubu bakobazana mu mitahe mu kubaka mu n'ibindi. Ni benshi batazi ko dufise amabarabara akenewe kujamo goudron, ni benshi batazi ko hariho Tanganyika bashobora gushiramo imitahe haba muri transport haba muri pêche n'ibindi. Ni benshi batazi ko mu Burundi hari ingorane y'ubunyaka umuyaga nkuba ucika n'ubu no musi anye ejo nkabyacitse kuva saa 9 amatara gushika mu Kigobe ubwo barambabara barashideze mugabo byarabaye ndabivuga kuva saa 9 gushika 21 ntuzo bikupe oya bizogumamo ni sawa. Oya bobo donc ni kugira promotion ni kuronka uburyo bwo gushobora kurondera kuza kurondera abo banyamitahe. Bwaba uburyo bwaba ama video bwaba uburyo bwo gutuma abantu bagenda kurondera ababwiza tunga bwaba uburyo bwo kugira icyo nita outsourcing mu Burundi ntitugitahura na gatoya. Nawe ugenda ukabaza hejuru hariya mu bakuru outsourcing n'ibya bandi bakoresha cyane. Sadiri ukafata umudagi ari mu Budagi ukamuhemba akagira promotion y'u Burundi. Canada irafata abahindi hariya mu Buhindi bakabaha ibijanye byose na informatique hariya barateye imbere cyane. Ya Canada byo bakora muri Canada bakakorera hariya no twakeneye aba ambassadeur durungika. Icyo ni kintu nyamukuru très important. Aba ambassadeur turungika turabe ko turungitse aba ambassadeur bashoboye kugira promotion y'u Burundi. Ivyo ni très important. Sinzi d'ailleurs kaye de charge babaha mugabo byabikwiye yuko chaque année mu ambassadeur atanga compte rendu ije ku rubuga y'ibintu byakozwe. Ni très important. Je veux voir sinzi bon sinshaka kuvuga ibihugu hana bibayoye kwa mugabo biri mu ma bonne pratique. Imigenzo myiza ya development ya investissement ya yo gutera imbere yo guteza imbere igihugu. Rero aho niho nakora naje guterero. Nukuri kwa Mungu nari maze imyaka 35 mba hanze. Ntaza mu Burundi
bisobanura yuko urabwibagira complètement ariko ni icaha kubwibagira yego oya no ndabwibagiye nikazima gusa natenda amadolari nikazima nabo bihana mwitsa amadolari ndonga amadolari mu muryango tusa ngo musane mu nabyibagiye mugabo kuvuga ati mu Burundi oya nk'ubu deja bari hanze ni bangahe bagaruka ça c'est une bonne question maintenant hari umuntu sintaze kuvuga izina yatanga gutwara api abaza api isura ya api bumenya niwe yabonye CV yanje amara imyaka 2 ndondera ampamagara ari muri za mission muri Chine mu Buhindi ari hanze ari muri hotel kafati Esaie cyane abantu nkamwebwe baze kudufasha nkwepa munyuma ndagwatereka ngende impimwe umwaka umwe ndabwo ndifasha uze ngaha mu Burundi yego uko niko naje kandi namaze imyaka 2 yo gufata decision iyo myaka 2 rero nazanda rimwe nazandagenda ku Burundi ndaba Burundi ibintu nk'ibyo niho nagwa ku radio bita isanganiro iradiduza numva naryohewe kabisa ntabagukumbura numva bavuga mu Kirundi tamakuru mu Kirundi umukuru w'igihugu yagiye mu Gitega yahuye n'aba ainsi de suite buhoro nta kubyumvira ntangwa no kwiyumvira ubuswage ndagara twishaza irengarenga nuko byaje okay sino nko nakubwiye ntibanyirukanye kandi nanjye mvuga ati nzomara umwaka umwe ngaha nzamara imyaka yose maze ngaha yego urusubirayo pardon urusubishwe umusubira umwaka wese niyo yarindi kandi n'ubu bunye mu kwezi kwa 11 nzosubirayo ntasubirayo nyene okay bon sinzi gituma ndashaka kubwira gituma subirayo peut-être mugabo sinikenewe ni un peu privé ego donc muraje urumva no muhora bishika mugacisha mu gasubira hari ariko mutameza je nagira mudufashe rero mutahuze n'abayiko baradukurikira musanze ngo mukunze gufasha abantu baja muri bihugu twabitamwe mu ntangamarara biteye imbere nka Australia Canada na Itazi bigenda gute abajeyo ni bande basabwiye ego bon ndibaza ko maze gutanga n'ibiganiro bijanye kuja mu bihugu byo hanze notamment Canada Etats-Unis cyane reka tuhindure peut-être ntituvuze ati genda kunda gufasha kuvuze turakunda gufasha no kuri abakuri iki kiganiro bose batabaza deja n'ubu ku kiganiro nayo gutangwa ubu mfise liste ngaha ay'abantu benshi rero abantu benshi rero bakabifata hamwe bagafata ati okay hari umuntu mu Bujumbura afasha bagenda oya c'est pas exactement gufasha ja icyo nkora uretse gisata tugiye gutanga muri ubu 10 tuzobandanya n'abagenzi ndakigaruka ko ndifuza cyane yuko abajene abarundi bashobora kugenda kurahura nkuko nanje narahuye okay ndabisubiyemo ndifuza cyane yuko abajene n'abarundi babishoboye bogenda kurahura mu bindi bihugu niba hari uburyo wewe igihe kimwe muzoshobora kuvuga meme muri par telefone mucuba cy'umurundi ari hariye yego uzimubaze ati ubona gute hiyo uri hiyo ubona wowe ngogaruka akubwire usubona la différence usubona la différence yuko uvuga ati ndashaka ko abarundi mes compatriotes bunguka icyo nungutse bakabibona kuko naba hari bamwe abarundi bagenda muri Canada cyangwa bagenda muri Etats-Unis cyangwa bagenda mu Bubiligi cyangwa bagenda mu Bufaransa n'abahora baza muri Suisse par exemple babagiye muri mission bakamara yinga bakamara n'amenga biga dusa nashaka kuvuga ngo nagiye muri Suisse cyangwa nagiye muri Canada no yagiye muri mission bazagenda bakohotel no mais il faut y vivre il faut kuba yuko kubitwa n'imbeho muri Canada par exemple muri hiver ukanyerera ukagwa hasi rimwe ukanyerera ukagwa hasi kabiri unyerera kuri bijye bineje kubijya bineje ibyo bita verglas ni
neje imera nk'ikibuye kikanyerera grave nawe umeze gutyo uragwa donc umugezi waguye nk'umutwenge kuko mbere yo kuheza kumutwenga nawe ni chini hasi mpaka chini tena hadi bali anyisimu nyerera ati ukifatisha oya neje gutya igutse hasi ni puto hasi ubwo harimo na rimwe nta kwigwanira kwigwanira rero ni different baje hariya ni different uriga imigenzo uriga abantu bwene bameze ugira ku mategeko ya hariya ukabona yuko umuntu adashobora umushoferi adashobora guca kuri feruje ako ngaha anyebitse ukabona ko hariya nta mushoferi ashobora guhagarara mu ibarabara ngahamagara aramutse umuntu hariya azibira ntibibaho kandi iyo mentality bakagenda ihinduka ufite hari amategeko akomeye kandi arakurikizwa au point que après imyaka 3 4 5 ukagaruka imwe Burundi urabona la différence ko gati no bon donc rero ivyo nashoboye kurahura ndabyifuriza abandi barundi benshi cyane rero jewe sinsanzwe ndungika abantu bari oya so kwarungika oya ni nko kuja kurahura ubumenyi no kuja kurondera agatahe kurondera agatahe uko cyo nashatse kuvuga icyumbe cyari uko simfasha abantu kuja hariya ndabahanura nkaba information kuko benshi usanga batafise information abantu rero n'igihe aguye kuri information aca yigumizaho mubyiti yabandi wapi kabisa ibyo sinzi kumaze kubibona on fait la rétention de l'information tuyigumizamo vous êtes OK iyi information ndasenga ndayo nujya wundi kumbure wewe yogira chance akayacitara ko ibintu nk'ibyo rero ndabahaye iyo information mbangira gato ego donc kenshi abantu ino baronse information barazigumizamo ndibaziha abandi ngo bamenyeshe je rero ico nkora mubonshikira ndababwira ukuntu nagiye muri Canada nkababwira ubugene abantu bashobora kuja muri Canada ngabereka site ya guverinoma Canada ijenje no kwimukira muri Canada no kuba mu Canadien ukajayo nk'uwimukira ukajayo nk'ugiye gukora aronsa akazi ukajayo nk'umunyeshuri rero ndabahize information kandi ndaziba ku buntu si ibintu mvuga ati ndacira ndetse amahera ndashobora kumara isaha na saa 2 tugana n'umuntu kuri ibyo bintu kuri gusa havuyemo nk'ababiri batatu bane babikora bakabijamwo bakabyi appropriate birashoboka mugabo arabana 9 bamaze kugenda hariya bivuye ubwa ide original ivuye kuri jewe ivuye kuganira bari hariya mwe dayeri umwe wewe yaronse na bourse kuko narashoboye kumukonseya ahantu ishuri ashobora kwiga ko bihurira nuko nsanzwe nziho umu professor akomeye waho yamuronkera bourse uyu mwaka aronka doctora muri physique aronka doctora muri physique sinzi rero ko nk'umuntu nguyu w'umurundi sinzi na ministre de la santé katumvise ayo bimubwiye ati uyu muntu tuje tumurondera canke bacamugaruka nawe canke aze kumara 3 mois yigisha ngaha sinzi ibyo sinzi ko bishobora kumuzamo canke bajeje indero muri kaminuza ngaha none kamuta uravuze yuko ubarangira cyangwa ukabereka amakuru y'ukuri naho boca kuri babandi batabishoboye nabo bice bigenda gute batashoboye iki donc badashobora kuja kwiyuzuriza aho hantu donc kuri ayo masite mu barange y'amaguverinoma y'ivyo bihugu cyangwa badashoboye kuronka uburyo bw'ivyo bintu bice bigenda gute okay est-ce que nta buryo bisaba ninda nakubwira niba abo nafashije bamwe nahaye izo information baragiye muri Canada abandi bakaja muri Etats-Unis nukuvuga yuko abo bandi bakino babishoboye nabo nyine ico ni cyambere cyo kuvuga ati bibananire oya arabantu bakandonda ngo byamvanze cyangwa kamati bitugire tuzogwamara no I'm not working for money guys I'm not working for money ico ni cyambere bakomeye niba barashobora kuronka umuntu aca kuri site ya leta officiel
bavuga ati bwira etape ya mbere ya kabiri ya ariko kandi kuri Google biriho umuntu agiye ivyitorera biriho guverinoma ya Canada biriho hose biriho rero bijye cyo kuko mu binanira wapi abavuga uburyo bwo none nabatahura na gatoya kuko naho nyene kugira uzogende na mahera uzogenda ku procedure zisaba mahera ngaho anko info no babwira yuko nta n'umuntu n'umwe ngaho kw'Isi yavukanye urufaranga cyangwa urudolari nta muntu yavutse afise amadolari yoba yavukiyemwo cyangwa avukiyemwo bayafise kandi yavukanye ariko n'abandi batayavukanye kandi abariho hariya abarundi batari baki muri Canada bose ntibagira abana b'abatunzi cyangwa ibintu nk'ibyo mbega barabishoboye donc ni kubabwira deja bakatangwa kuba kwiyumvira de manière positive bakatangwa kwiyumvira de manière proactive ntabwo ukeneye kurondera birananye gutahura nga reka mpamagare naka mfashe gutahura ashaka kuba ndusha ashobora kuba ndusha rero kugaruka ku cyo bavuze gatoya nk'uyu muhungu agiye kuronka iyo doctor afizike izo nizo ngorane z'abarundi izo nizo ngorane nyamukuru z'abarundi no guha WhatsApp yiwe uzomwandikira ntazo kwishura izo nizo ngorane nome izo nizo ngorane umugari wa babandi ari imvugo y'ikirundi igezweho cyo munaka basigaga nibi turiko turakora n'abarundi urazi iyo babarundi bose iyo bari bahimiriza abandi bari abajene ngo bagende iyo bari babahe information bari byiza cyane abantu benshi baba bagenda ariko bari muri Sweden muri Norvege batwara biwabo bishobotse ariko ntibabwira abandi bajene mubaje no ngo bagende kuri university bababwire bagire no baje muri vacances izo ni ziri muri reflex z'abarundi gufasha umuryango 1.1 murabo cyenda maze gufasha bagi hariya naha information bamwe sinabambaye nta n'umuntu n'umwe afite icyo bifana nta n'umwe muri abo pour te dire que bon je ne peux pas de manière très ouverte comme un Canadien et je suis un Canadien muriko numva mwibanda ku makuru cyane ya Canada USA bimeze gute Australia bimeze gute USA ndamaze gutwarayo NV amwe ndamaze gutwarayo NV amwe mugabo byagiye daringi muri Canada yiga muri Namibia na muri Namibia aratsinda tufata procedure yuko ari aja muri Canada nawe muri Etats-Unis ngo ni yari ngantara ngo ubwenegihugu nawe nyene nikigaba ntatanga information kuri kuba bavuga batandatu oya hasigaye batanu mu babukana mu yari tabimana ntatanga information kuri abo ntibavugana cewe ntitunakivugana kubera metu ko ari compliqué narishe 5,000 muri Australia naho narishe $5,000 kuri we muri Australia naho hariho programme nyene ya immigration muri Australia ntigiye muri Canada hariho programme ya immigration umuntu akurikiza ntigiye kuja muri Canada kandi naho nyene ni igihugu ciza cyane igihugu ciza Australia Canada na New Zealand Nouvelle Zealand ni bihugu bitatu bikukira UK United Kingdom usanga rero bafise no mu representant w'umurenge rero aho hose abanyeshuri b'abarundi bashobora kuhijukira hamwe biroroshe handi biri compliqué ibintu nk'ivyo maintenant icyo ndiko ndabwira abarundi abanyeshuri icyo mpimeza ku banyeshuri b'abarundi abajene barangije humanité batanguye bac bahejeje baccalauréat ibintu nk'ivyo nuko botangura kurondera information zo kuja kwiga muri Canada cyangwa muri Etats-Unis ubu internet isigaye ifise uburyo bwinshi information nyinshi zose zishoboka kandi umunsi n'abarundi bano barijukiye internet barayikoresha kandi muri iyi minsi abarundi bakoresha Twitter bakoresha ngani ni nka 5% mu bajene bafite uburyo bwo gukoresha kuko n'iby'amamega ni atari oya ariko mutama je maze ko n'abazikoresha basho nuko bakeshi bace bagenda mu bintu bitabungura exactement aho byose rero aho byaresume n'ufise WhatsApp ufise internet usanga ari mu bindi bintu nyene bitatacu bifise bimwungura aho yoginga mwanya ariko araraba
ugiye ugashiramo ati universities in Canada cyangwa study in Canada uraronka liste y'ama university muri Canada menshi urashobora gutembera kuri imwe imwe ugenda uraba imwe urashobora kuronka nyinshi zafise programme international kwakira abanyamahanga baje kwiga kuri ayo ma university ugasanga barafise n'ibintu by'amabose ku banyeshuri bafise baronse amanota meza cyane usanga barafise boost bakashobora na boost. Ikindi kintu ciza iyo bandikiye baragusubiza iyo bandikiye kuri email yabo hariho contact baragusubiza. Ikindi kintu burya akabijya mu mugabo nkamwebwe nk'abarundi no batamenye nuko banditse tugashikira muri resources humaines cyangwa ajejwe applications cyangwa kwiyandikisha arasoma akavuga ati jewe ni akasanga nitwa homme de changement Olivier ari Bujumbura et tout ça Burundi mfise diplome yanje kuri université y'u Burundi acaza kuraba kuri carte ngo benshi nibazi benshi cyane 98% b'abantu baba ku isi nta ndakunda kubivuga ni batu Burundi ni barumva Burundi tegene kuraba umunyeshuri avuye ari interesse no kwiga muri université yacu abi Burundi kenshi usanga nta n'umunyeshuri mu Burundi aba hari haraba bako muri Nigeria muri Ghana biga ngaho muri programme international atabakiriye akaza kuraba kuri Burundi agahugu kenye kw'isi kuri kari umutima wa Afrika gatoyi bije birakapta sympathie grave. Donc barabikunda bivuze ko abarundi ngaho hano baca bagira amahirwe menshi kujayo amahirwe menshi yuko ba accepter no kuborohereza no kuronka boost ega ariko byagenze kuri umuhunga agiye kuronka doctor ko byagenze kuri umurundi agiye kuronka doctor rero encore une fois yabaye umurundi wa mbere ahize aho hantu umuhungu natishura bandi ndamugeti ereka bandi ayibwira bagenda babigenza ngabo yabaye umwe yaronse amahirwe. Kuri abantu uvuze bashobora guca kuri site bakapraying en fait. Est-ce que ntashobora gusangaho des sites ziri faux zitarizo muga zitirana? Est-ce que bashobora kuzitandukanya gute? Bon kubyorosha cyane kare nawe ntanga nimero yanje ntari yiwawe ndabiguha batiba kurondere site iri officiel. Site iri officiel batiba kurondere bawuchiko bazo information kumure oya umfashe kuba bitewe sinzokwa nkundondeye ngare reka tubivugisha kuri ariko dukwikiye bavyumve niyo commentaire ya mbere turashiraho ama link yizo website turaza kuyipininga iguma hejuru niguma ari commentaire ya mbere abantu rero ndakeka ko bavyumva baca baraba muri commentaire ya mbere nizo bariyo no muri description nayo turashirayo ni sawa ego sawa rero aho nifate no kuhimiriza abo bantu baje muri ayo masite barabe neza na neza babisome site ya office ya Canada muri Canada yo ni ya mbere igwa information yo kwimukira muri Canada igwa information yo kwiga muri Canada igwa information yo kwiga gukora muri Canada ama etape yose icya kabiri urashobora kutaja kuri iyo site wowe ukagenda gusorondera ishuri ukagenda kuma university rondera ishuri n'ubugena mu gisagara cya Bujumbura kuma university ugenda ubaza ibintu nk'ibi ukabandikira wandikire umwe nk'ama university 30 apani mu bizo 30 zira kwishura bantu ronfata umwanya wo kuza kuraba ibyo biga ama programme n'ibindi ibyo basaba hari ingorane mu banyeshuri b'abarundi birurime ico naco ni ngorane kandi nyamukuru gose iyo ni ngorane nyamukuru bashaka kuja kwiga haba Australia haba muri Etats-Unis haba muri Canada d'ailleurs basaba kugira certificat TOEFL Rabio utegezo kurondera kenshi usanga batayifise ubu ndamenyesha abantu yuko unyo cyo kibazo iyo test bashaka kwigirira ngaho kuri ambassade y'abanyamerika i Bujumbura kare barenda kuja muri Kenya mu Rwanda kuko birashoboka ngana ikindi naco novuga nuko nk'abantu benshi bashaka kweba iyo TOEFL iyo kizami bashaka kugenda kuraba ku ma université ari muri Quebec province ya Quebec muri Canada hariya bigisha igifaransa nta
tubandanya ugenda kwiga mu Faransa. Donc abuvuze bashaka kuza kuri ambassade y'abanyamerika nabakeneye kuja Etats-Unis no muri Canada mugabo ama program bazo kwiga mu Cyongereza bateze mu Cyongereza. Aho na Australia rero ngira ngo na Australia nuko nyene iyi ambassade irashaka kubafasha iyi ambassade irashaka kubafasha ibyo iyo ngabo baza kubyiga baza kuprepara kuko ni ikizamini cy'Icyongereza baguha ikizamini cy'Icyongereza baguha rero utegeka ko baza kubisoma no kubimenya mais en attendant icyo no hano yaje abanyeshuri benshi nuko bogerageza kuja hajya haboroheye twari kuri Faransa igikuru no kubanza tugashika muri Canada haba muri Quebec haba muri Nouveau-Brunswick haba muri ma université rekibe yo muri Canada ku bantu ngira ngo mutama baba bariko radukurikira batabizi neza Canada ngira ngo irimo ibice bivugwa mizo ndimi zibiri hariho peut-être avuga France navuga icyongereza Canada ni igihugu kiri officiellement bilingue cyongereza ni Faransa cyongereza ni Faransa nivyo bivugwa hari ngabo hariho zone zimwe zivugwa mu Faransa nizo ntoya nizo nkeye Canada ni nyinshi ivuga mu cyongereza nizo za Manitoba muri Winnipeg muri British Columbia niyo nawe dugo muri Yellowknife mu materitwari hose mu cyongereza gusa abayinduze ugiye muri za Quebec province ya Quebec mu Montreal ugatanga nayo hafi y'Ottawa bita Gatineau ukava sahari ni usanga kenshi ari bashobora kuronka amahirwe yo kwiga Faransa. Good. Okay, mutangira ngo tworangiza ikiyago sinzi ko hari ico mu twari kuvuga twaba tugiye tutavuze. Bon, icyo abantu benshi bakunda kumbaza aho bigeze ubu n'abatari abanyeshuri abarangije kera bashaka kujya Canada urabona turi kibandira gufasha abaja kwiga mais ariho abandi bashaka kwimukira muri Canada rero encore une fois muri abo bantu 9 twafashije hariho babiri atari abanyeshuri batanye nk'abanyeshuri bakuze n'abashinzwe imyaka bagiye baca bagenda nabo kuyiheviza kuri iyo ntuze yo kwimuka ni procedure ndende ariko baca kuri iyo procedure yo kwimuka hari abafise amagendero bakora heze ntazi rero ivyo oyi ntabyo njamwe cyane hari abantu bagira amagendera bakaja mu buyenzi baronka bakavuga ati mfise imyaka 28 bafise 80 okay ivyo by'amagendera ntabyo dukora mugabo turahanura ego ivyo nibyo nashaka kuvuga hanyuma ibindi n'ibintu information umuntu yotanga zimeze nka complement kuhira by'umuntu yagiye kurahora kuri iyo internet abantu bakwibuka kwirura kuri internet ntabwo ati tujogana ko twaramubonye kuri YouTube adufashe oya sibyo mugabo ku muntu azokenera information zishobora kuba zirenze izi hama akaba yanagiye kwa praying byose akaraba des informations zisabwa we abarondeye hari ico bon hariho nari nabyo ko ubunye turabigisha bane umwe ari mu Dr. Zena ari Dr. Zena ari muri New York nejo baramuzi hari undi yitwa Fabrice Chisayo baramuzi hari yitwa Peter Paratata ari muri Australia Chisayo ari muri Canada tugiye gutangura mu 10 gufasha kwandikisha abanyeshuri mu university ni service zoriho kwigisha abanyeshuri kubagira demande bakaronka inscription tukabakurikiranira visa tukabakurikiranira n'umwaka wa mbere wo kubaho hariya kubakurikirana kuko l'essentiel nuko uwo dufashije yatanze amahera iyo tumufasha no kuba integre no tugitangura nta n'umuntu n'umwe turarungika aparsa uwo Dr. Zena arafasha abantu batari bake
je nuko ndabwiye namaze gufasha abantu bari hari okay ushaka muri ampli ndashaka kuguha amazina uzubabaze uzugire na emission akantu k'amatsiko ngira ngo ari nako twoca turangiriza ko ku muntu yoshaka kwiyandikisha nk'ugiye kwiga ashitse yagaca biheba ikibazo gibitera bama babigize kandi ababikora cyane n'abanigeriya ababikora cyane n'abanigeriya banije bisanga bari hose abanije rero n'abantu bari proactive barondera bari bagenda uko bakabona bagahura na obstacle baca bakwenda bakakata baraba abanyeshuri baraba abakozi baraba imyaka mikeya bagira imyaka myinshi urashobora gushikayo ugiye kwiga ti byarananiye naragwaye maze gushikayo ngasi byo atake citoyen canadien sibyo nshaka guhanura abantu ifoko bagenda mu nzira ibereye mu nzira ibereye yego bijya abantu bagenda baca muri Serbia basimba imyonga mu ijoro n'amasitimu byananteye ikirungo cyane ndawo basi numva barama byarabegendeye neza. Okay muta je no gushimira cyane ku kanya mwafashe mudusangiza intahe yanyu no kudusangiza kumbure ayo ma opportunité kuma mu kirundi bavuga ngo akanyoni kamenyeyo vyeza ariko kagurutse ababishoboye bagende baguruke bashikeyo bige barondere n'imitahe igihugu cy'u Burundi gikeneye abanyabwenge kandi gikeneye n'abanyamitahe mutando ndabushimiye murakoze cyane kandi mwakoze kutugendera nimwashobora nimwadukenera kandi tuzoga kubitaba tuvuga kandi ababishoboye nko bavuze baje kurahura nibashikari abaze bakwibuke wewe utaze ico kigali n'udorare reka niko bigenda oya twe turabarangira hari ama opportunité nimba no kuri dukunze guhora ibiganiro byinshi twerekana n'abantu aho bashira imitahe n'abadafite iyo mitahe tukabereka gute boyibirondera jewe nibaza utacha zimarira nzopfa nk'umweranda ko turabigerageza kubibereka oya nawe kumbura uzo batanga kutayo mugabe cyo novuga gusa kandi peut-être nakama nshaka gutera bari kuratwumbiza nuko bo gufasha deja muri mugambi ukorakora wo kumenyesha amakuru ngizi ni très important n'amakuru ari très important yego bo gufasha kurondera umukameraman wewe uka jeunesse kuko ukunda kubona ubwana yijya nino uragira ama gymnastique bagufasha mu buryo bwo kurondera umukameraman peut-être ibyuma byiza byo badejari ari ntamwe nziza. Okay gato karakora cyane mutatura gukire ngurukiye murakoze namwe merci bye bye.